yari inama yo guhanahana ivyiyumviro iyo bita conference débat yari ishingiye ku civugo cagira kiti ukwinumira guherekeza ugukubagurwa mu vy'igitsina kugirwa hagati mu muryango. Vyabereye uyu munsi kuri Hotel Source du Nil itariki 29 Munyonyo 2025. Ibibazo bibiri nyamukuru nivyo vyishuwe. Ikibazo ca mbere ni gute hokurwaho imigenzo iherekeza mwene uko gukubagurwa mu vy'igitsina ariko kandi ubumwe mu muryango bugakingirwa. Ikibazo kigira kabiri naco ni iki: twoba vy'ukuri twoshobora kuvuga ibijanye n'ubutungane busubiza ibintu mu buryo hagati mu kibano ivyo guhora ayo mabi kwiraye. Twaganiriye n'Uwatanguje ari nawe ayoboye ikigo SLVATION CENTER icateguye iyo nama. Ingene vyatanguye nuko nabayabize amonje na nkifise 15 ans mbabize n'umuvyeyi papa amvyara, hanyuma ndabana n'ico gikomere mvuga nti kubera iki ubuzima niki, kuko ntabona la raison nyene yo kubaho kubera nari nabaye blessé n'umuntu nakunda, umuntu gaketi donc wa wundi ubona umenga ubuzima ahubwo niwo buhagaze ko umuvyeyi wawe ari imana yawe ya kabiri. Hanyuma yaho ndakura nkorana n'ico gikomere, haragera igihe ndubaka ndaronka abana, rero haragera igihe mbona inkuru après 16 ans ndi muri ico gikomere, mbona inkuru y'umwana w'umukobwa yariko asaba ubufasha ko papa wiwe yaratanguye kumusaba gukora ivyo bintu, donc ayo ma violence sexuelle. Uyo mwana w'umukobwa avuga ndabasabye mu ntabare simbona ico gukora kubera na minervare yahagaritse kundihira nkora iki. Rero canumva muri jewe uyo mwanya numva umenga abandi bana bariko barapfa, abandi bantu bariko barapfira mu miryango hamwe. Ubundi mu muryango ni Imana ko naremye umuryango ni kugira ngo abana bahakurire batekanye, protection, umutekano. Mu gihe rero muri uyo muryango umwana ari haburiye umutekano, murumva yuko ni ibintu biba bibabaje kandi bifatanye n'imico y'ikirundi, ni ibintu bitanavugwa. Naho vyoba vyabaye ntibabivuga, baravuga ati urambitse ibara umuryango, ivyo ntibabivuga. Urumva umuvictime agaruka kuba umuauteur, agaruka gusibisa silence igenda ikamwica, igenda igatuma abaho mu buzima atari license kubaho. Ico nico kintu catumye nkora ivyo bintu. Ndavuga ati reka rero mpaguruke ntange témoignage public, mvuga ivyambayeho nubwo ko muri societe yacu bitamenyerewe. Ni ibintu novuga ngo wataye ibanga uri gipfabanga, abantu barabivuze muga kubera wewe ubuzi ikintu kiguhagurukije uravuga ati nzokomeza gushika. Inyuma rero ya témoignage naragenda ronka abantu bahuye n'ayo mago n'ivyo vyago, bambwira twe vyagenze ukuntu no muri conference bari bahari, no muri documentaire twatanze harimwo ama témoignage y'abantu bemeye gutanga intahe zabo ku bintu vyababayeko. Rero haragera igihe ndumva ntireka rero dutangure kubriza le silence, tuve muri ako gacerere, dukome induru, tuvuge kugira ngo ama conscience y'abavyeyi ya community bamenye yuko ivyo bintu bibaho. Abavyeyi tumenye ingene turera abana bacu, nibihe bihimba batagomba gukora ku mwana. Ivyo bintu umwana bikurane, amenye ngo mama hari umuntu yankoza, yumve yoza kubikubwira kubera wigeze kubimubwira, abihunge. Non seulement kandi gufasha abo bantu kugira iyo sensibilisation massive, gufasha abo bantu vyashikiye n'imiryango bashobora kuba baturuka nk'uko nabo barabatushe mu buryo canke mu psychologiquement. N'abo bantu babikoze benshi hari igihe usanga bagoye, kuko kurira umwana wawe urumva yuko haba ufise ama antécédents, muga ko muri societe yacu ama maladie mentale ari sous-estimé, ntibabitahura. Rero tuzokora cyane kugira ngo nabo bantu tubafashe, kuko nabo n'abavyeyi turagomba kubabona bakize. Inyuma yuko bopfungwa cyangwa bagakorerwa ibindi bihano, bagomba kugaruka muri societe barakize, twaramenye ngo impamvu y'ibi bintu niyi, reka rero dutraite iyo mpamvu. Ego ikintu twashizeho tabaho n'ishaka, guhaguruka muri societe nk'iyi, ugahaguruka bagutera amabuye atabagukomera amashi, n'ishaka rivuye kuri uko kuntu ko jewe nyene ubwanje nabibayemwo, nzi ingene bibabaza, numva nishira mu kibanza c'abo bandi bavyeyi abana babo bariko barahura n'ivyo vyago.
ko nanje ndi umuvyeyi nkabise abana b'abakobwa n'abahungu numva umengo ikintu bokorera abana banje numva nanje no gukorera abandi nkavuga ngo peu importe ibindindiriye imbere ndahagurutse ubutagihagarara kugira ngo turwanye ayo mabi tutayagwanya hejuru gusa ariko turabe imvo n'imvano yayo kuko igiti kugira ngo uciciye hagati kirasubira kikamera kubera amahasina barimo mugabo turabe imizi y'ivyo bintu aba ariyo turwanya mu kugira amasensibilisation rero mu buryo bwose. Ishirahamwe ryacu rero kumva inyuma y'uko abo bantu bandondera naribajije nti n'aba bantu comment je vais gérer aba bantu naciye niyumvira un centre iri juridique kandi iri reconnu turi agréé yitwa SLVATION CENTER. Ego dukorera muri iyo cadre centre yacu yitwa SLVATION CENTER. Ego ubundi novuga yuko ibikorwa turi mu ntango kuko deje niyo conference ya mbere dukoze biri mu ntango mugabo naho tutari bwaronke agrément hariho abantu tumaze kwakompanya bivuga ngo hajya iyo ikintu wumva wogikora ufise umwete nturindira ngo mpaka ibi bibonetse ivyo biragusanga waratanguye kubera uba wumva la lourdeur y'ico kintu uburemerezi bw'ivyo bintu. Muri kazoza turabona centre nkuko yitwa SLVATION CENTER. Centre ifasha d'un côté aba victime de l'autre côté aba bourreau abo bantu abo batazoba donc umu victime d'abord niwe azovuga yuko akeneye yuko uyo muntu akurikirana mu butungane muga mu gihe ko mari ibintu biri sensible biri ya la famille naho yoja mu butungane uyo mu bourreau uyo moteur tugomba kumukurikirana non seulement gukurikirana abo bantu hamwe rero na donc n'amafamiye baje bavamo nabyo birabatusha d'une part ou d'autre tuzobafasha tubakurikirane tugira ama session de thérapie de groupe individuelle kugira ngo dushobore nabo kubazana ya conception bashobora kuba barakuye kuri ico kintu cashikiye umwana cyangwa umuvukanyi ntize kubaremamo ikindi kintu ahubwo bagume bari saine mu mitima yabo ari abantu nabo bashobore kuba ba acteur de changement uko bo baba bavyasiste de près ivyo bintu. Ego hanyuma dufashe nabo bantu byabaye ko kera bataronse umwanya wo kubivuga nabo tubafashe mu matherapie tuzobakorera kugira ngo nimba hariho amalimite baba barishiriyeho tubabwire haba namba haracari ivyizigiro urashobora gushikirwa n'ivyo kandi n'ubuzima bukabandanya. Akajambo kamwe numva no babwira ni prison le silence restaurer les vies.